muri kamera byumva kirazira gufata ingingo inyuma yo gufata ingingo mbi aho kantu kandika hantu kirazira kwihuta gufata iyindi ngingo inyuma yuko abonye yuko uheje gufata ingingo mbi. Aya niyo makosa benshi bagira muri cryptomone ajyama afise eshangere mu nduta aguma bigere bituge ngene imanuka ngo have mpinduranye wone urahinduye bakuriye transaction urahomba ubavyo mama icarira ahantu uvuga ati genda afite purpose nabonye pi igeze kuri moi je ne vends jamais iyo nayo ni ingingo personnel ata muntu aza kwigufatira. Satoshi nimba ejo izosohoka kuko jewe ndiko ndayiweza guca Satoshi bategeza kwekiribra kugira ngo ubwa mbere isoko yabo niyoronekana, ubwa kabiri niyo nekare ku ruhande rwabo no ku ruhande rwa twebwe kuko badutakaje kandi twamutaye wabo. Satoshi ndabona yuko idashaka gusohokera munsi ya Sandra. Nikuvuga ngo Sandra niba ufise Satoshi imwe kivuga ati ndakize biraheze. Sandra kweli ijyo marundi bitwa sasa nuko byemye. Ngaya kwataje ngokubo. Sandra gosubuka. Hanyuma inyuma y'imistabo. Ndone igeze kuri pini. Kubera maje ndababwije ukuri Satoshi kwa gatatu bakayiranza kuwundi wa gatatu izo biri mu kirere uwundi wa gatatu uzokurikira izo yatemutse ubavyo izo yatimutse indwi imwe ya mbere kubera ama platform azo ariko arayigura ayiristinga kuko rero uko bayigura uko itanguranwa niko ziba nkariya muri offer total zirangi hanyuma uko ibanke muri stock niko iduza parere bamaze no kuyigura igeze kuri byo kuyigura nikuvuga ngo batata kugurisha agura abandi byo gifisi nibero decision uzofata ya Satoshi uzoyifate mu ndwi ya mbere niwasanga wihenze mu ndwi ya kabiri uce wikaruma ngo ufate indi ngingo kada gufata ingingo yo gufata ingingo ukora amakosa menshi rero icyo kintu cya mbere icya kabiri nico nimeje kuvuga Twitter fear la peur l'incertitude et le doute. Hazoba ama evenema muzoyaraba ubunyere kubera kwa gatatu bimaze kwa officiel ibihuha baguhende bakubwire ngo barahaye umuyaga ngo ngwajya samakoro kubera udafise information urumva wewe uce ufata ya Satoshi yawe yose agufise uyikureko yose uyaswappinge uyahinduranye muri ntuze umva ndabwira ibanga rimwe aya masaha nta platform nimwe na échanger nimwe ifise Satoshi uretse twebwe twayimenyereza ni kuvuga ngo twebwe nitwe tuzabahindura abamiliyoneri cyane bagume kuri burya benshi hajya muri groupe ndabona ko comportement yabo oyo bamweka bashaka dohindura nyakwire échanger ibi shira umutima munda muri kintu cyane ko bimeze ni strategy yo kwitekereza wewe kujyana kuri purpose ukavuga ati jewe kintu jewe ni hayo objectif iyi ni nayibonye singurisha kandi birashoboka ntimugire ubwoba mes chers amis ntimugire ubwoba ikosa rigira gatatu mes chers amis nuko kubaho uvuga ati jewe ibintu nzobikorerwa na naka
nakazondotirira azonkerera warete azongirira byose nakande ndora macho tugeze mu mafaranga nzi Imana nzokwizera ubwo mu kwifara tugeze mu kifaranga kwanza uwo mugenzi sinongenda kwishura umugenzi wange numwishuza harabana amaze kunyandikira ati none jewe nake yaranyugururiye ware ayinyugurira hariya muri Pibrawo hariya amajambo 28 niyigeza yana kama byumva mukabura gusoma yarayimugururiye ngo ngiyi hariya amajambo niyigeza yamuha kandi iwe yaramufashije kuri transfer bivuga ngo azugura telefone yiwe akubita muri amajambo ashikire kuri wallet ya muntu yugura guze meshaza investisa amafaranga kugira ngo ibintu bya cryptomone wowe nyine byikorere confiance zero kuko Satoshi agitaguza blockchain yavuze ati naho kwizera umuntu niwo muza kunota naho kwizera umuntu no kwizera umuntu kwifaranga byikorere niba atabyuze fata amafaranga utange bayagusabye ubyige inifacture tute kuko ikibaje muri cryptomone suko zitibuka agaciro ikibaje cyane muri cryptomone nuko wowe wikangura ugasanga wari tiragaragara kandi ari ibi ndakuganire ngaho ejo bundi hariho umugabo bariko baravuga yarafise angerme de miliyoni bitcoin sinibuka izina ryo namusomye kuri Twitter narigeze mu bigazi avuga yuko yikanguye abyutse mu gitondo n'abakozi biwe asanga ajya mu moto pase yiwe yashizemo kujya mu jambo bicuguka afise angerme de miliyoni y'amabitcoin bana y'amadolari y'amabitcoin yaranje appel d'offre international ati umuntu yiyemera ashobora kuyidecrypta azamfasha gushika no munsi nabona muri geraro igishoboka nabisomye ngeze mu bigazi ndiko ndamuhira muri ko tekano ndumfata kwisi urumva ajya amajambo 28 ari amajambo 12 yo muri MetaMask nimike nimero ya konti yo kuri Besede nimike nimero ya konti yo kuri Banko uyitaye wowe no tutakombaza ngo none ngo je nimero yo kuri Banko ngo niyi nakubwiriye ko kubwira kwanje ndabwira ikintu kimwe je ndabashe ngo experiment entrepreneur jewe amasaha n'amadame wanje ndabwira yacukuye kandi yatransfere izi bazifise nizo ari azifise jewe ubu namuhaye izi wazifitiye wabyumva arazifitiye mugabo mu ngondo yiwe ashaka gukorana azifitiye ari muri wallet yiwe yugurira akoresha amajambo yo 28 nabyo kuza kumbaza ngo mbega ngo kwawe naya nazimuhaye acukuye James Nish azibaye ngizo rero zibawe ngizo nejo ngafa amajambo amajoro mugabo iyi wallet ya 28 cyenda hera abye abari